Amahoro neza bene data mwese aho muri hose ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo bubane namwe mwese. Nsubiye gushimira Imana kuko iduhaye umwanya kugira ngo tuganire namwe ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryiza, ijambo ry'Imana ririmwo vitamine zose z'umutima ubukeneye. Yesu nahabwe icubahiro. Ijambo tuze gusoma uyu munsi ni ijambo riri mu bami ba mbere hariya ku murongo ku gice c'11 turasoma gatonya hariya ku murongo wa 29 haravuga ngo maze umunsi urizina Yerobowamu avuye i Yerusalemu Ahiya w'Ishilo uvugishwa n'Imana ahwanira nawe mu nzira, kandi Ahiya yari yambaye umwambaro musha. Nuko bari ngaho bonyene babiri mu gahinga uko ari babiri. Maze Ahiya afata uwo mwambaro musha yari yambaye awutaburamwo ibitabu 12. Abarira Yerobowamu ati niwabire ibitabu 10, kuko ari Uhoraho Imana y'Abisirayeli agize ngo agiye gutabura ubwami abukure mu maboko ya Salomo aguhemwo imiryango 10, ngo ariko we azomusigarana umuryango umwe, ngo ku bwa Dawidi umusavyi wiwe no ku bwa Yerusalemu umugwa yitoranirije mu miryango yose y'Abisirayeli. Ngo bitewe nuko bamuteye bakaja gusenga Ashitori imanakazi y'Abasidoni na Kemoshi imana y'Abanyamowabu na Milikomu imana y'Abamoni, ntibagendere mu nzira ziwe ngo bakore ibyo abona ko bibereye, bitondera amabwirizwa yiwe n'ibyagezwe byiwe nk'uko Dawidi se wa Salomo yagenza. Nuko ariko ntazomunyaga ubwami bwose ngo amureke akomeze kuba umwami iminsi yose azomara, ngo ku bwa Dawidi umusavyi wiwe yitoranirije, ngo kuko we yitondera ibyagezwe byiwe n'amabwirizwa yiwe. Nuko ngo ariko ubwo bwami azobunyaga umwana wiwe abuhe wewe, nibwo ya miryango 10. Uyu mwami yitwa Yerobowamu. Turabonye ngo n'umwami yaje ari uko ari Imana imugiriye faveur, niko novuga amugiriye faveur kuko ntiyarakwiye kujamwo. Yamugiriye faveur kubera iki? Kubera yuko Salomo ngo yari amaze gukora ivy'Imana yanka, aja gusenga imana z'abagore biwe. Abagore biwe yaronga abagore benshi, hanyuma bamunzanira imana z'inyamahangakazi. Rero aca yifatanya n'izo mana zabo, yibagira Imana rurema iyo se Dawidi yasenga. Hama rero Imana ngo icirashavura nk'uko tumaze kubisoma, ituma umuvugishwa n'Imana yitwa Ahiya ngo w'Ishilo, uyo ngo acahura n'uyu muntu dusomye yitwa Yerobowamu, ngo yari afise umwambaro mushasha, ngo aca awitantamurirako awuhimburamwo ibihimba 12. Ngo aca aravugishwa amubwira ati nk'uko iyi mpuzu ndayitabuye, uku ni ku bwami bwa Salomo bugiye gutabukamwo ibihimba 12. Nuko rero ngo wewe ndaguhaye kuzoganza imiryango 10, ariko we ngo ndamusigaranye umwe gusa niwe amuhaye. Ngo ivyo bigize kubera yuko yataye Imana, ngo kandi ngo ariko ngo sinzobikora kuri we, ngo ariko nzobikorera ku mwana we azomusubirira. Niho rero hamusubiriye amaze gupfa Salomo, hamusubirira umwana wiwe. Uwo mwana wiwe yitwa Rehobowamu. Uwo mwana wiwe yitwa Rehobowamu. Hanyuma amaze kuza mu gihe ca Salomo, abantu benshi ngo bari barashwiragiye baramuhunze, bamwe bahungiye muri Egiputa. Amaze gupfa rero baca baragaruka, bari barahunze bati kumbure ngira ngo mwana wewe azodutwara neza. Niho rero ngo baca bamubaza bati tubwire uzotugire neza, ntuzodukora nk'uko so yadutwaye. Dusomye rero ijambo ry'Imana baramwishura, yaciye abishura
ati data wewe, reka turabe uko yababwiye. Ku murongo wa 6 Abami ba mbere igice c'12 ku murongo wa 6 ravuga ngo maze umwami Rehobowamu aragenda agisha inama abashinga ntahe bari kuri se Salomo akiriho, arababaza ati mwongira inama ki no kwishura abo bantu? Baramwishura bati uyu munsi niwemera kumvira aba bantu ukabamera neza ukabishura amajambo meza, nuko nabo bazokumvira ibihe byose. Ariko yanka inama y'abo bashinga ntahe bamugiriye, aja kugisha inama imisore yarukanye nawe yari kuri we. Arababaza ati inama yanyu ni inki? Twokwishura aba bantu bambariye ngo ninda bagabanye kw'imitwaro data abatwaza. Nuko iyo misore iramubarira ati uze mwishura aba bantu bakubariye ngo so yabatwaje igitugu, ngo ariko ngo weho ubagabanye kw'iyo mitwaro, uzubabarire uturuhererezi rwanje ruruta ubunini ikiyunguyungu ca data. Utariko naho data yabatwaje igitugu, utijeho nzorushiriza. Uti data yabakubitisha ibimoko, utariko jeho nzobakubitisha sikorupiyo. Uko kuntu yabishuye barababara bati nuko bibaye, ati ko ari uko rero. Baca barariha kumwumvira, baretse kumwumvira, ariko yari inzira y'Imana kugira ngo wa muntu yitwa Yerobowamu umwe yahuburana wamuvugisha akamubwira ngo mwatabura ya mpuzu yo, akamubwira ati ndaguhaye ibihimba 10. Yari inzira y'Imana kugira ngo bikunde na wabone ikibanza ashobore kwinjira aho hantu Imana yamwemereye kuja. Hama amaze kubabwira gutyo, niho rero baca bareka kumwumvira. Baretse kumwumvira rero, mushishikaye murasoma, aca arahunga asubira i Yerusalemu. Hanyuma uyu nawe Yerobowamu ngo aca yubaka Ishekemu, ngo mu mugamba w'Abefurayimu, ngo niho aciye yubaka. Ni ukuvuga ngo uyu yagiye Yerusalemu yaciye aja kuganza abantu bake cane, ariko uyu Yerobowamu nawe abantu baca bavuga ati ahubwo ngwino tuganze wewe, iby'Imana yavuze biba biratashe. Yerobowamu aca rero, tusomye hariya mu gice c'12 Abami ba mbere 12 ku murongo wa 25 turagenda turabona ingene uyu muntu Yerobowamu Imana yamugiriye neza, ariko ubwami bwiwe aganza imiryango 10 gusa. Ariko urumva mbwa yari myinshi ugereranije nibyo uyu mwana wa Salomo yatwaye. Uyu niwe yatwaye igihimba kinini ya cane. Niko rero aca agira icyo bita yakoze ikintu Imana yanka, kuko ku murongo w'27 tusomye haravuga ngo wabo bantu reka dusome gatoya duhere kuri 25 ngo maze Yerobowamu yubaka Ishekemu mu mugamba w'Abefurayimu abayo. Hanyuma avayo yubaka Ipenuweli. Ngo maze Yerobowamu ngo yivuganya mu mutima ati erega iki gihugu kizohava cisubirira ku nzu ya Dawidi. Aca atangura gutinya ati Imana yarakimpaye nivyo, ariko ndatinya ko kizohava gusubira ku nzu ya Dawidi. Amaze gutinya rero, iyo hagiye umuntu amaze gutinya ntaba kigendera mu butwari. Imana yari yamuhaye kandi yari yamufashije kandi yamaze kubashikira, ariko acagira ubwoba, yumva nyene ntafise ukwizera yuko by'ukuri Imana yabimwomoreye byose. Aca atanga kugira ubwoba. Kuri 27 aravuga ngo aba bantu nibakomeza kuduga i Yerusalemu gutanga ibimazi mu ngoro y'Uhoraho, imitima yabo izosubira kuri shebuja Rehobowamu umwami w'Abayuda, baheze banyice bisubirire kuri we.
acagira ubwoba kubera yuko abantu biwe bashishikaye kuduga i Yerusalemu bagenda gusenga, basenga Imana ya se Dawidi. Uyu nawe rero acagira ubwoba ati aba bantu ko bashishikaye kugenda gusenga bazohava basubira biyunge n'umwana wiwe Yerobowamu, biyunge n'umwana wiwe Rehobowamu ngo bace banyica. Urumva acagira ubwoba. Niho rero ngo amaze kugira ubwo bwoba aca arondera umugambi bw'ingene yobabuza kongera kuduga i Yerusalemu ngo bagiye gusengera hariya. Aho yagomba uburyo bwo kubafata kugira ngo ntibongere kuduga i Yerusalemu. Inshuti zanje, ahantu hasanze ikigwa gikomeye cyane, uburiganya bwa Satani. Minsi yose iyo Satani agomba gukora ikintu kibi, hariho ikintu aba yamaze kwibwira mu mutima, yibwira ati yuko ari ikintu akijije. Aho yari yibwira ati ninakora gutya nkababuza kuduga, nukuvuga ngo nzoba ndabiyagaruriye burundu, ntibazongera kwiyumvira i Yerusalemu no kwiyumvira ku muryango wa Dawidi, ntibazosubira kwiyumvira ikintu na kimwe hariya. Ati arondera rero uburyo bwo kubakwega. Icyo yakoze ni iki? Yaciye ababwira inama ati murabona kuduga hari iminsi yose, n'urugendo rurerure mugenda gusenga hariya, reka ndabaronderere iyindi mana muzohora musenga. Ngo aca akoresha imasa zibiri, ngo nizo yaciye ababwira ati rero ndazibashiriye hajya muzohore muzisenga, nizo zabakuye mu gihugu ca Egiputa, nizo zama zibagwanirira, nizo kera aba basubije muri vya bindi Imana yanka, vya bindi Imana yahora Salomo nawe abibasubijemwo, kandi abo basubijemwo mu mujanja. Urumva ngene yababwiye ku murongo wa 28, umwami araheza yigira inama, acurisha ibishushanyo vy'amamasa abiri mw'izahabu, abarira abantu aterega biragoye kwama muduga i Yerusalemu, erega raba ngizi imana zanyu zabakuye mu gihugu ca Egiputa, yemwe Bisirayeli. Maze kimwe agishinga i Beteli, ikindi i Dani. Ico gihe bagihindukira ico kintu gihindukira abantu icaha, kuko bagenda bacikubita imbere bakarinda bashika no kuca i Dani. Imana idufasha cyane. Raba abarongozi babi ingene bashobora gukwega abantu, bakabakwegera mu bibi kandi batari babishatse. Aba bantu murabona baridugira i Yerusalemu gusenga, ariko ubu nawe kubera ari kiyongozi wabo aciye ababwira iyindi nama, kubera nyene babwiza kumwumvira baca baramwumvira. ngo ibyo bintu bibabaje Imana cyane. Yesu adufashe. Uyu muntu yabonye Imana yamugendeye ikamugirira ubuntu, ariko kandi amenya ati icyatumye Imana ihana Salomo ikagabanya ubwami bwiwe nuko yahindukira ibigirwamana. Raba uyu nawe yagiriwe ubuntu n'Imana, ntiyigeze yiyumvira ubwo buntu bw'Imana yagiriwe ubwo ari bwo ngo aheshe icubahiro Imana. Uko niko abantu tumeze. Imana idufashe. Mwene data uri kurankurikira, bishoboka yuko nawe ibi bintu vyoba birimwo mu buzima bwawe. Raba ko bitarimo. Hari igihe ushobora kuba wahora usenga Imana kera, warahora uyizera kandi uyisenga cyane, ukiri mu bihe bikugoye. Imana ikakubwira ati niwashishikara kunsenga nzobana nawe, niwashishikara kugenda uranyoboka nzoguhezagira. Ariko Imana imaze kuguhezagira, umaze gushika muri bya bindi Imana yagusezeranira, aho nyene aho akaba ariho usubira kwibagirira Imana. Mugenzi, Imana ntikinishwa. Uko yakubariye niko izobigenza, uko yaguhezagiye niko ishobora no kubikwaka, kuko Imana uko yakora kera n'uyu munsi niko ikora. Uyu muntu w'Imana Yerobowamu, Imana yaramuhezagiye imuha kuganza Abisirayeli, ariko kubw'ubuntu bw'Imana niho yabironse gusa, ariko ntiyashoboye guhesha Imana icubahiro, ahubwo acarondera ubwenge bwiwe, kugwanisha ubwenge bwiwe. Uko kugwanisha ubwo bwenge bwiwe niko kwatumye
asubira kugwa hasi, asubira gukora iby'Imana yanka. Inshuti yanje uri kurankurikira, ntukagwanishe ubwenge bwawe. Ubwenge bw'umuntu burabesha. Rondera ubwenge bw'Imana. Ikintu cyose nicakugora, bwira data wa twese, bwira Imana. Imana, nk'ubu yari akwiye kubwira Imana, Imana, aba bantu ko basubira i Yerusalemu none, ubwo ntibazohava bagaruka kuri Dawidi, ntibazohava bagaruka ku muryango wa Salomo. Mana, ariko kandi yari akwiye kwizera Imana, kuko Imana yari yamubwiye ati ndamwatse kuganza, kubera yuko yantaye agahindukira Imana, ibigirwamana by'abagore biwe. Nawe rero ntiyibutse, yaciye nawe akoresha ubwenge bwiwe, aca yubakisha ibimasa bindi, ibigirwamana bindi, abwira abantu kuvyikubita imbere ngo nivyo vyabakuye muri Egiputa. Imana dutabare. Aha rero hari amajambo amwe nabonye kandi niyo numva nyene nari ngomba gushimikirako. Aca ashinga igihe cyo kuzohora rero baza kwikubita imbere y'ico kigirwamana, ngo mu kwezi k'umunani bw'itariki 15 ngo niho yari yarashinze. Rero uko umwaka utashe bamba bikubita imbere ico gintu, yari umunsi mukuru mbese uzwi. Bamba baza aho hantu kuri ico gihe bagatanga amashikanwa yabo, bagakora ibyo bakora nyene. Munsi uri izina rero Imana yo mwijuru, ndakunda data, aca atuma umukozi wayo muvugishwa, aca araza kuri ico gicaniro. Ico gicaniro bariko baracoserezako, aca aravuga, atewe hariya Abami ba mbere 13 ku murongo wa 2 haravuga ngo, duhere ku murongo wa mbere, ngo Yerobowamu ngo agihagaze ku gicaniro agira yose imibavu, haza umuntu w'Imana avuye i Buyuda aja i Beteli azanywe n'ijambo ry'Imana. Ngo aravuga n'ijwi rirenga, avugishijwe n'ijambo ry'Imana ry'Uhoraho, abari ico gicaniro ati, ewe wa gicaniro, ewe wa gicaniro, uku ni Uhoraho agize ngo mu nzu ya Dawidi hazovuka umwana yitwa Yosiya. Ngo kandi abaherezi bo mu bitabo byo ku mpinga z'imisozi bahora bosereza imibavu kuri wewe, nguyo azobatanga bwa bimazi kuri wewe nyene, ngo kandi kuri wewe niho bazoturira amagufa y'abantu. Kandi kuri uwo munsi nyene abaha ikimenyamenya ati, iki nico kimenyamenya Uhoraho atanze, iki gicaniro kigira gisaduke umunyota wo kuri co useseke. Imana dufashe. Hanyuma akiriko aravugishwa n'Imana kuri ico gicaniro, turabonye ngo Yerobowamu niho yarahagaze, ngo aca uyu muntu w'Imana umuvugishwa n'Imana avuye i Buyuda, ngo aca aravuga ati, wa gicaniro, wa gicaniro we, wa gicaniro we, umvuka umwami agize ati, kuri wewe abantu bose baza kukosereza ngaha niho bazoturirirwa, kuri wewe niho hazoba ibi n'ibi n'ibi. Wa mwami avyumvise arababara, ababaye aca mutunga urutoki, aca mutunga ukuboko gutya, ngo mumufate, bone mumufate. Akivuze uko, ukuboko kuca kurafatwa n'ubushobozi bw'Imana, ngo biranka ko yihindukiza, kuboko kuca kugumako. Mane dufashe. Yesu we, tubisoma hajya ku murongo wa 6, ngo maze umwami abarira umuntu w'Imana ati, ngingo Uhoraho Imana yawe ampangaze, ansubize ukuboko kwanje gukire, kuko uko kuboko kwaciye kumera nabi. Hanyuma rero ngo nuko uwo muntu w'Imana yinginga Uhoraho, ukuboko k'umwami kurakira gusubira kumera uko kwahora. Ngo ariko ngo maze umwami abarira uwo muntu w'Imana ati, ngwino tujane iwanje ndakuzimane nteko ndagutasure. Uwo muntu w'Imana yishura umwami ati, naho womba igihimba c'ivyo mu ngoro yawe, ntaho twojana iwawe.
aramwankira ngo kuko Imana yari yamubwiye ati ntusubire inyuma kandi ntujane inzira wajanye. Mwene data uriko urumviriza iyi nkuru, igicaniro cawe kibe igicaniro c'Imana gishigikiwe n'inkomezi z'Imana, ntikibe igicaniro c'abadayimoni. Igicaniro c'abadayimoni ni igicaniro kibi cane, abakijako bose bagwara imibembe yo mu mutima. Igicaniro c'abadayimoni ni kibi. Imana idutabara, Imana idufashe. Umuvugisha w'Imana caraza arasemera ati ewe wagicaniro we, ewe wagicaniro. Murindi jambo arakivuma ati abagukorera bose bazoturirirwa hanyene. Uyu muntu w'Imana vyumvise, umwama vyumvise, aho kuca bugufi ngo yihane, aca avuga ngo nibamufate. Ukuboko kwawe kwiwe kuca kurafatwa. Na ca gicaniro ngo kica kirasadukamwo kubiri, n'umunyota wacu urasanzara nk'uko umuvugisha w'Imana yabivuze. Uyu muvugishwa yakoreshejwe n'Imana kuri iki gicaniro, yagenje nk'uko Imana yamubwiye. Yumvira Imana. Imana yari yamubariye ati ntusubire inyuma, ntusubire mu nzira wajanye. Kandi niba yakubwira kuja kuzimana ntiwemere, uca ufata iyindi nzira, ufate mu yindi nzira. Kandi ntihagire umuntu n'umwe wemera ko aguha n'amazi yo kunywa. Aca aragenda arumvira, aca mu yindi nzira. Aciye mu yindi nzira, aca aragenda. Manza agiye ngo muri ico gihugu rero hariho umuvugishwa w'Imana wundi, nk'uko abakozi b'Imana bakundana. Tubisoma mu gitabo ku murongo w'11, Premier Roi 13 verset 11. Haragenda ngo kandi aho nyene Beteli ngo hariho umutama yavugishwa n'Imana. Naho hariho abakorera ibigirwamana, haba hariho n'abandi basenga Imana. Ntibize bigutangaza ugiye ahantu ugasanga aho hantu hari abarozi benshi, harashobora kuba hariho n'abakozi b'Imana. Ntibize bigutangaza ugasanga mu nzu harimwo abapagani, abantu harimwo umwijima mwinshi, harashoboka n'umuntu ugasanga harimwo n'abantu b'Imana. Ahantu hose Imana yari isigaje abakozi. Imana nishimwe. Hanyuma uyu mutama rero nawe w'umuvugishwa yari aho nyene Beteli. Abahungu biwe bacamubwiye ati mbega urazi bibaye, haje umuvugishwa avuye i Buyuda, avugishwa kuri ca gicaniro, kandi umwami byace bimugendekera gutya, yaciye amusengera. Hanyuma rero igicaniro cace gisaduka. Wa muntu yumvise ivyo byabaye, yumva ashimye Imana, aca yirukanga ati none uwo muntu aciye hehe, uwo muntu ari hehe? Ati yaje fate iriya nzira tumubonye aciye hariya. Aca amukurikira, aca aramubwira ati wa muntu w'Imana, ndumvise ibintu Imana ihejeje kugukoresha, ndakwinginze uze ndakugaburire, ndakwinginze uze ujane nanje. Wa muntu w'Imana amubwira kwa kundi atekaye, sinemererwa kugira iconja canke conywa, kandi sinemererwa gusubira inyuma nawe. Aca amubwira ati yamara nanje ndumuvugishwa w'Imana. Ati nanje ndumuvugishwa w'Imana, mu marayika yaje arangenda niwambare ngo ninze ndaguhamagara. Mane dutabare. Yumvise ngo nuko aca yimva ko yibaza ngo nukuri, aca asubirana inyuma nawe, aca arafungura arajya. Ngo bakiri ku meza, wa muntu nyene yamuhamagara, ijwi ry'Imana rica rivugira muri we ati kubera yuko wanse kumvira Imana, ukumva kumvira ivy'Imana yagutegetse, ngo heraba ngo ugiye gupfa. Kandi yavuye ngaho nyene, amaze gushika mu nzira, intambwe ikiramurya aca arapfa. Wa muntu w'Imana umwe yamusubiza inyuma akamugaburira, niwe yaciye aza kumutora ikiziga aza kugihambisha. Aha dusangamwo ijambo ryitwa ngo iki bene data. Uyu muntu yamubwiye ati ngwino dusubirane inyuma, yaramubeshe, kandi nawe nyene yavuze nta Mana yari yamutumye. Ariko yakoresheje amarangamutima yiwe, niko novuga, y'urukundo rw'abakozi b'Imana, ati ngwino ndakugaburire. Ariko ntiyaha agaciro vya bindi amubwiye ati Imana yambujije. Nawe kugira ngo amukonvenke aca amubwiye ati nanje Imana niyo yambwiye. Uwundi ati kumbure ngira ngo Imana nimba ariyo yakubwiye reka nze. Ariko ndagomba kubwira bene data, turi mu gihe kigoye cane, mu gihe c'abavugishwa benshi. Hazoza umuntu avugishwa ibinyuranye n'ivy'Imana yakubariye,
hazoza umuntu akubwire kwa kundi satani yaza akabwira Eva ati mbega ni koko Imana yababwiye ngo ntimujye kuri icyo giti. Hazoza umuntu akubarire icyo nkubwira mwene data, wihangane gushika ku iherezo, ugumye icyo umwami Yesu Kristo yakubwiye. Amajambo ni menshi, inyigisho ni nyinshi zishaka gukura ku Mana. Ugumaho nyene, ugumize kuki mwami mwavuganye. Niba mwaravuganye n'Imana by'ukuri, gumaho nyene. Ntihakaze uwundi akubara ibinyuranye n'ivy'Imana yakubariye, ntiwemere mu izina rya Yesu. Hagiye kuza ibisobekerane kandi vyamyeho, murabona ko byahawe kuva kera, umuntu akabesha kugira ngo bikunde wemere. Nawe naho bokwingiga bisa gute ntuze wemere, ntuze uhebe Imana. Iki Imana yakubujije ugihagarareko, kuko Imana niwaguma mu ruhande rwayo izokugwanira, ariko niwaneshwa uzobuneshejwe by'ukuri. Imana dutabara. Uyu muntu yumuvugishwa nawe by'ukuri urana ko yari umuvugishwa w'Imana, kuko niwe yaciye avugishwa kandi ati ugiye gupfa kuko wanse kumvira Imana. Ariko umuntu ariyumviye ati none kubera iki yagiye kumubesha. Bene data, aha ni hahandi turiko turavuga tuti ingabire n'ubukristo biratandukanye. Ingabire nico duhabwa nka kado ivuye ku Mana, ariko ubukristo ni imibereho yawe nanje yerekana uko tugenda buri munsi. Imana idufashe. Uyu muntu yarabesha kandi akongera akaba umuvugishwa. Rero kuba umuvugishwa ntibigukange ngo biguteshe icyo Imana yavuze. Oya, ahubwo gumya ku byo Imana yakubariye kandi Imana iguhezagire. Ndagusengera mwene data uri kurankurikiza muri aya majambo ndiko ndavuga muri kano kanya. Imana data wa twese ifate umutima wawe. Imana data wa twese ikurinde. Imana data wa twese ikurinde uburiganya bw'abadayimoni baza biyirobetse bambaye impuzu z'ubweranda kandi arabapagani. Ingabire twazihawe zivuye ku Mana. Ingabire sibwo bukristo. Nuko rero wihangane gushika ku iherezo. Uyu muvugishwa w'Imana yari yihanganye cyagihe kuri ca gicaniro bamubwiye ati ngwino tukugaburire, yaranse. Ariko raba ikindi cyaciye kimugwisha hadaciye n'umwanya. Ntuharure iminsi umaze mu Mana, ariko uharure ko wihangana gushika ku iherezo. Ntuharure iminsi wakoreshejwe n'Imana, ariko uharure yuko ukwiye kubandanya gushika ku iherezo rya byose. Imana data wa twese iguhezagire. Amen. Yari Françoise muri ko muravugana. Nomero za telefone ni +46 768 00 65 46. Kandi ishene tuvugira ko ni Habonayo. Imana yera ibaho umugisha mwese. Amen.